nuko rero tugira dusenga Imana, nuko duhe kaze umukozi w'Imana aza kuba tubarira ijambo ry'Imana. Ni Pasteur yaherekeje umwungere wa kabiri w'ishengero ryo mu Kirundo, ni wadusomera ijambo ry'Imana. Turamuhaye kaze, Imana imuduhezagirire cyane. Kaze Pasteur yaherekeje umwungere. Ndabaramukije amahoro mwese shengero ry'Imana amahoro. Nongeye gushimira Imana yabishoboje kuronka akanya ko kuba hano muri iki gikorane bicishije ku muvyeyi umwungere wacu, turamushimiye. Hanyuma rero naje mva mu muryango, umufasha n'abana barantumye ngo nze ndabatangira indamukanyo. None ko ndose aka kanya nimwakira indamukanyo zabo. Gome cyane. Tugomba dusome amajambo y'Imana aturongora mu gusenga muri aka gatondo. Amajambo dusoma mukete Paulo yandikiye ishengero ry'Abanyefeso, igice ni cya 5. Ndasoma mpereye ku murongo wa 14 ngeze kuri uyu murongo wa 17. Abanyefeso gice cya 5 murongo wa 14 gera ku murongo wa 17. Avuga ngo nico gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mugura uburyo mubugwiza, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimube ibipfu, ariko mutahure iby'umwami wacu agomba ibyo ari byo. Ngomba nsomere rimwe, ndavise iyindi mirongo ngomba gusoma aha mu Migani, ni igice cya 6 murongo ni wa 6. Migani gatandatu murongo n'uyu wa 6 kugera kuri uyu 8. Genda ku kimonyo wa munyabute, witegereze ingeso zacu uca ubwenge. Naho kitagira umucamanza canke umubwiriza canke uganza, kiziganiriza indya zacu zo muci, kegeranya ibyo kurya byacu mwiyimbura. Ni mirongo y'ijambo ry'Imana tugomba kwishimikiza muri aka gatondo muko dusenga Imana. Twabonye ngaha
dutanguriye gusoma muri iki kete Pawulo yandikiye aba banyefeso. Aravuga hano twasomye ngo nico gituma ngo bivugwa ngo ikangure. Umuntu yikangura abasinziriye. Ariko iri jambo ntiryari iryo gusinzira, iri tiro twasinziriye mu kanya tukaba twabyutse. Yariko arabakangura mu buryo bw'impwemu. Mu buryo bw'impwemu abantu barasinzira. Imana ikabakangura, ibakanguje ijambo ryayo. Uyu munsi Imana iriko iradukanguza aya majambo. Hano ku murongo wa 15 twasomye ngo nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, ngo mugura uburyo mubugwiza kuko iminsi ari mibi. Iri jambo ryo kugura uburyo niryo jambo numvise mu mutima. Ringeza twasomye muri iki gitabo cy'imigani, ingene ikimonyo kimenya ibihe bibi bizogishikira. Ibyo bihe bibi ngo nibihe by'uruzuba. Ubu muci ntushobora kubona aho ibimonyo byiyerereza, kuko biri mu bikoko canke mu dukoko tutagira amaraso. Izuba iyo ribaye ryinshi riravyica. Hanyuma rero kubera icyo ngo biramenya igihe bizobaho mu bihe bitabyoroheye. Bikamenya ati naho muri ibyo bihe bizoba bigoye, tuzoba dukeneye kurya. Ngo mu bihe by'imbura ngo bigaca bigerageza kwegeranya ibizobitunga. Muri rusangi ubwenge bw'ibimonyo, kugira ngo Imana umuntu imwigishirize ku kimonyo, ikintu kidafise n'igarama canke miligaramu tuntu duke, mugabo Imana ngo ikakigishiriza ku muntu ngo agende arabe icyo kimonyo, ingeso zacyo, ingene kimenya ibihe bibi bizogishikira, ngo kikiziganiriza indya zaco zo muci. Ibi bihe twabonye bibi, ibihe bigoye kuva tumenya Imana. Umuntu wese arafise igihe yamenye Imana. Nanje icyo gihe ndakibuka. Ndibuka icyatumye mbatizwa. Nigishijwe ijambo ry'Imana rivuga ngo uwizera akabatizwa azokizwa, ngo ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Nari nkiri umwana muto. Hanyuma ndashira mu bwenge ndiyumvira, ni ubu umuntu muko biboneka ko yizera
ni ngombwa abatizwa. Ubu jewe sinizeye ko ntarabatizwa. Naciye nsaba kwiga igice ndabatizwa. Narose iri jambo ngo cyegeranya indya zacyo zo muci. Ibi bihe bigoye twarabisomerwa tukabisoma ko mu minsi y'iherezo hazobaho ibihe bigoye, ko abantu bazokwankana, ko abantu bazoryarukana. Muri icyo gihe cya 77 nabatijwemwo, nta muntu yari kumva yuko abantu bo mu ishengero bo kwankana ngo baryarukane. Hari irivugwa ngo ni bene data. Umuntu ageze kwa mwene se wamenga ari muhira. Turiko turumva rero ngo hazoza ibihe bigoye, abantu bankane, abantu baryarukane. Wamengo ntibizoba, none ubu byarabaye. Ngo kiziganiriza indya zaco zo muci. Muri ibyo bihe byose habayeho ukwegeranya. Nanje Imana yarampaye kwegeranya ibizontunga muri ibi bihe byo muci. Mbe shengero ry'Imana, mbe ubu turi mu bihe byo muci mu buryo bw'impwemu. Ni muci. Izuba ryaramaze kwaka, izuba ry'amageragezwa, izuba ryo kuduhinduza icyo twakiriye. Ndibuka igihe nabatizwa, narahawe mpwemu yera. Nari nicaye nkaho mu ishengero, hari mu mwanya w'uruhimbi, hajya nunamye numva umuntu azanye nk'indobo yose y'amazi ansukako. Ndagwana ngo nkanure simpave nsoma nduri, nkaza ngwana ngo nkanure nunama n'ubundi agaca azukako. Kiziganiriza indya zaco zajyari zo muci. Ndibuka kandi igihe numva umuhamagaro, nararose umuhamagaro ndanka kuvuga kubera utuntu nariko ndanyuragiramwo dusa n'inyungu. Twompa inyungu z'iby'umubiri. Ninzokorera Imana ibindi, mugabo ibyo kuvuga ubutumwa, ibyo kuba umukozi w'Imana, ibyo ntibirimwo. Ibi mbona n'ukurota, nta muntu atarota. Umunsi umwe rero inyenkomezi inshira ahantu hameze nka kujya wotereka ingunguru, impagarika ku musozo ndi mu nzozi. Haza umuntu asumbye inkomezi ntabona, aransunika ati ko wansubu njyanda guture muri iki kinogo, ibyawe birangirire ngaho. Agasunika nanje nkagwanya nisubiza inyuma ngo numve ko no murusha inkomezi. Hajya ku kanyuma ni ntabara, ndemeye nzogenda kugukorera. Ubwo nyene nca nkorokera inyuma, nca ntangura guhamagara, ata muntu numwe mbona. Narahantu hameze nk'ahantu mu bugaragwa. Ni yemwe banyabyaha muragowe, muzosha. Nimuze mwihane. Nkabona abantu basokoroka ngiyo, baza biruka bagwa, barambarara imbere yanje. Ntacyo nabakoreye kuko ntacyo nari bwemererwe. Muganda bona ku Imana insumbije inkomezi. Ndisubiramwo bukeye nti n'ubundi ni bya bindi. Ariko umunsi w'Imana amiga heze nshanda kwakwanya nti ntahe n'ingoga. Hajya mfashe ikinga ngo ntahe, wa muntu acaramfata ku mutaga. Numva izi ngingo zose z'umubiri zirakongataye, mbaye nk'igiti, biranyangira ko ntambuka ngo nje imbere cyane inyuma. Nca niyumvira nti noja ku bakozi b'Imana nkihana bonsengera.
nkaraba yuko nokira ngire ndasubiza ukuguru njiye abakozi b'Imana bari baza batashe bari mu rusago bariko baraharura ibikorwa ndagenda nti ni munsengere nari mvuye nari ndabapfaniye ngaha kw'irembo hari ikintu kinkongataje ati wewe naho utabitubwira umuhamagaro wawe twarawubona ati kubitubwiye rero genda amahoro kiziganiriza indya zaco zajyanye mu ndya naziganije izo zirimwo hariho izindi nibuka ingene Imana yanjanye mu ijuru ndagenda iranyereka amazu hajya mwumva ngo imuhira kwa data hari amazu menshi ntimuze mu bikekeranya ariyo narayabonye nagwanje ndayibona hanyuma ndanezerwa n'Imana urakoze kunkuye muri iyi si ndashitse hantu wanyemerera hamwe wambwira ati inzu yawe ngiyo nditegura kuyinjira uwo ariko arangenduza arambarira toya ntiwinjira uno muzi none icyo tuma ntinjira ni icyateka ntiharagera ndamusaba ntego ndakwemereye mugabe iyi nzu nunkundire mpagarariye imbere yayo mfotore ndahagarara haca haza ujya muco wa kamera urabya mbona ngo mye isawa ndagiye ninagaruka nzoza nza ngaha kiziganiriza indya zaco zajyanye aha rero ibihe bibi naho byoza ntibishobora kumpinduza ibi umunsi n'isaha nama niteze ko igihe kizoshika nkagenda nkashika ngaha iwacu niko turi muri ibi bihe bibi byo muri ubu buryo bw'imhemu n'imuci ariko umuntu azarahekenyera kuco yakiriye Mana warambwiye naho byogenda uko ubu abantu bariko barazimira bavuga iby'ubu bwami twakurikiye bakavuga ngo nibyavuye inaka ngo nibyabanaka mbega ko bavuga ngo nibyavuye ikiremba mbe muri iryo joro abanyakiremba twari kumwe abatabizi ngo bazokwicwa no kutabimenya turi kumwe n'uwaduhamagaye ngo tuziganye we uri ngaha uyu munsi wegeranye utaraba ngo nibyabanaka niby'uwijuru umwe yamanuka aje kuducungura aravuga ngo ndaza vuba ndazanzanye ingero ngo ngerere umuntu wese bikwiranye nibyo yakoze uwo rero tumurindire isaha niyagera azoza adushikirize ibyo yatwemereye ntusumbwe n'ikimonyo kuko umuntu araruta ikimonyo mwegeranye mubike inzara iteye tuze turagoborora turya aha mubona nta muntu yomara imyaka ingana gutyo yegeranya ngo agere muri kigoyi aburi kimutunga Yesu nabahezagire Mana nyene ijuru n'isi bwirukiro ndagushimiye kuri Imana utari umuntu uri Imana ivuga uri Imana irema uri Imana ishitsa amasezerano uyu munsi n'uyu mwanya turagusabye abantu basahuwe bambuwe muri uyu mwanya bumva ijwi ryawe umuntu wese yongeraze yongera asaba ubwenge asabe no kuzigama canke kubika ico yakiriye mpwemu yera nabe muri twebwe
ni mu izina rya Yesu tubisabye, amina. Ego uyu mwanya warujanye n'umwanya w'uko umuntu yokumva ati jewe hariho icyo numva mbura mu bugingo bwanje. Uyu mwanya wo kumva bimeze gutyo yoza agafashwa nk'uko byamye bigenda mu myanya yose twamyemwo, kuko ijambo ry'Imana ni umuhigi ntiribura icyo rifata mu muntu. Wo kumva ko hariho icyo yofashwa naze ashike muri uyu mwanya, nawe yongere ahabwe kuri ubwo butunzi bukomeye, ubutunzi butegerezwa kudutunga muri ibi bihe bikomeye. Turabona bamaze kuza, gomba dusabe abavyeyi baze bashishikare bijanye n'uyu mwanya. Hanyuma abakozi b'Imana namwe duce twihuta kwakira aba bantu bariko baraza kwakira ubutunzi ngo biziganirize, baronke ibizobazigama muri iki kigo gikomeye, bashire muri ntibate. Nuko Imana irakoze iragahezagirwa, yadukoranije kugira ngo itubarire ibanga ryayo. None irahejeje kuvugisha umukozi wayo. None rero mwebwe mwese mwamaze kumva ijambo ry'Imana, turabahaye ikaze. Umuntu wese yamaze kumva ijambo ry'Imana kandi icyo ryamubariye, kuko ntirizogaruka ubusa ridasozeresha Imana yaritumye. Turahaye ikaze rero umuntu wese agomba guca bugufi muri kino gitondo yitegure. Nuko rero tugira dumasengera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Kaze cyane, umwanya hano uriho mufukame tubasengera Imana mu izina rya Yesu. Kaze. Hano muntu gunduzimiye, reka ibyaha byawe. Yesu yahaniwe abanyabyaha rimwigorogota. Genda ufukameyo, genda ufukameyo. Icyaha canje nacogerejwe, genda ufukameyo. Wemwe muyera kwingwati nakiriye ntego, yuzuzo mushaha kuruhuka ukwigorogota. Shimwa Gorogota, shanguriweko. Shimwa Gorogota, umucanje wanje nkundazoza kuntahurukana. Zolirimbana nabo mwijuru ivy'igorogota. Shimwa Gorogota, Shimwa Gorogota,
icaha canje canguriweko, shimwa Goluguta. Murakoze cyane. Tube turasenga Imana, dusabe umwungere kiremba abasengera Imana. Reka dusenge. Turagukengurukiye Mana yo mu ijuru, Data wa twese. Turanezerewe kuri kino gitondo twahawe, waraye tuzigamwe, uduhaye gukoranira hamwe ngo twumve ivyo turiko turumva. Uri Imana udukoranije n'udukoraniriza ubusa nukugira ngo twibukanye. Kandi turanezerwa ko abantu imitima yabo iri kwiragurugumba kubumva ko uri hagati muri twebwe. Bahezagire none nguko baje, bafashe, bagirira imbabazi, baje bisaba kugira ngo bitegurire ivyejo, kuko turumvise yuko mu kindi gihe biba bikwiye ko twokwitegura ico gihe kindi kigoye tutaragishikamo. Baciye bugufi nyakubahwa, umumwe wese mu ruhande rwiwe ubagirira imbabazi. Urakunda guharira, wewe wari usanzwe ubazi, ariko ijambo ryawe naryo riza rigaragaza uko umuntu yari asanzwe ari. Ni nk'iciro ritwirabiramo, umuntu agacabona ati ngaha byarangoye. Baje uko nyene wari usanzwe ubazi, nubagirira imbabazi. Baje ngo bature, kandi urinze yatura ntababaye muti imbere yawe, ababaye munini. Uwihanye ngumwe nyene imbabazi nyene amahoro, ngo no mu ijuru haba umunsi mukuru ari umwe. Turanezerewe kubona aya masinzi bifuje gutunganya ivyari byarabagoye. Baharire rero nkuko abisezeranye, boroherwe mu mitima, bitegure kuramiriza neza, kandi kugira ngo ukuja imbere kwabo mbere kugaragare, twitegurira ko wa munsi uzohavushika. Urakoze kubakunze kandi kubagiriye neza. Uwo ari we wese ntataha uko yaje, agenda afashijwe. Urabishobora, turabizi, kugira ngo worohereze uwo ari we wese baronka amahoro. Iyo umuntu ari ku igitsure c'Imana, iyo umuntu yacumuye, igitsure kimubako. Ariko iyo umuntu afukamye agirirwa imbabazi. Kandi wari ubarindiriye nka wa mwana w'icangazi, harageze igihe yisubiramwo. Iwacu bararya bagahaga n'abakozi. Nsubire kwa data, naracumuye ku Mana no kuri wewe. None nabo nubanezerererwe, hanyuma kandi ubafashe kugira ngo ibyabatsinze ntibizokongere kuja bibatsinda. Ariko wicaye ku ntebe y'imbabazi, nubagirire neza nk'uko wabikoze mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen. Dushare gusenga Imana, dusengere umuntu wese yifuza ubushobozi bwa mpwemu yera. Tumaze kumva uryamaze kudushingira intahe ngo muri uko kubatizwa kwiwe ngo yasutswe kwa amazi. Turabona Yesu arahagarara asemera ngo namba hari ufise inyota naje kuri je wagire gute. Aravuga ngo unyizera ngo inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe, nguko ivyanditswe bivuga. Kandi ivyo yabivuga kuri mpwemu yera, wabamwizera bagira bahabwe. None mugurura imitima yanyu, babasengere kugira ngo muhabwe ubushobozi bwa mpwemu yera. Dusaba umwungere wa mbere bigashikanwa basengera Imana. Abagoma mpwemu yahaguruka. Haguruka. Mbe hari utogoma mpwemu yera? Hari umuntu afise ubwenge, yihaniye neza, afise intumbero yo kwanka mpwemu yera, akazoba wande? Haguruka. Banze wibaze kugeze guhabwa mpwemu yera. Haraho unangiramo hataragera, ugifise ijwi rikwagiriza icyaha, we bupfa uca wicara ngo ntuburagera. Ariko umuntu ageze aravyiyumva, yuzura ukwizera, yumva yuzura agakiza, yumva kayangana mu mutima, anezerewe mpwemu yera. Dusenge rero, kandi mpwemu irabakwire gasago kanuyawe muri benshi mubareheza. Oya, Mwami Yesu turagushima, turonsa kandi kanya garuka imbere y'Imana. Imbere y'Imana niho byose birundanijwe.
niho abagomba bose bakirira icyo bayifuza. Abantu bose bahagaze imbere yawe mwami, urabona uko bangana, bifuza ubushobozi bwa mpwemu yera, bifuza ya mpwemu wasezerana kera ngo uzosuka mpwemu wawe yera ku bari n'umubiri bose, abakobwa n'abahungu, abagabo n'abakenyezi, abatama n'abatamakazi. Uri mu mubiri wese aragomba mpwemu yera. Igihe yamaze guharirwa ntacyo mubuza mwami ko yahaguruka ngo arondere mpwemu yera, kandi nawe uraneze kumuha mpwemu wawe yera, kuko wasezeranye neza kuzosuka mpwemu ku muntu wese. Izina ryawe rishimwe. Barahagurutse bose mana ngabo, arabatama, arabatamakazi, arabakenyezi, arabagabo, arabakobwa, arabahungu, arukerikeri, bose barafise amasezerano, barasezeraniwe guhabwa mpwemu yera, kandi byarashitse. I Yerusalemu bari bizeye bose bazwe ko mpwemu yera, buzura mpwemu yera. Iri shenge kuryuza mpwemu ya ntibikugora iyo bizeye iryo zina. Amina. Haleluya, 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 haleluya. Amina, 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 amina. Bye 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 tu rota gamasai gai maiteto rota sharabagaramaragato aiba kainora tek so taita maratek rashamaradiso. Basuke ku mpwemu, basuke ku bushobozi, baba umuriro uturira amashetani, umuriro uturira abadayimoni, uturira ibyifuzo bibi, uturira ingeso mbi z'abamasi, uturira icyaha cyose. Mwami bakanguke, buzura ubushobozi, bagendana ubwo bubasha, isi batinye. Amina. Ko ari abantu b'ubwami, ko bahezagiwe, ko bahariwe, ko bemejwe, bari ku ikimenyetso cy'uko ari abana b'ijuru. Mana urakoze kubahezagiye. Umwe wese mwuzuze ububasha, mwuzuze ukugororoka, mwuzuze agakiza, mwuzuze umunezero, mwuzuze amahoro, mwuzuze ingabire z'impwemu. Izina ryawe rishimwe. Koma ya gusuka ku bantu bose n'abatari ngaha n'abari mu mahanga yose, banyoterera iryo mpwemu y'Imana. Nibasuke ko isi yose imenyekane ko hari umugeni mu isi, umugeni wa Kristo Yesu. Shimwa Mana, shimwa Mana, shimwa Yesu, shimwa bushobozi bwacu, shimwa Kristo Yesu mukunzi wacu, shimwa Yesu uri kumwe n'ishengero ryawe. Ryuzuze ukundi gushasha, bose bagenda bogaboga impwemu y'ubushobozi. Urakoze kuvyemeye kubahezagira, urabagumiza muri mpwemu kugeza aho uzozira. Ni mpwemu yo kubigisha, ni mpwemu kubagira inama, ni mpwemu kuturongo